Reka nsubire kubahereza kaze nshuti namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ahari amakuru tuza kugaruka ahanini kweri ko aravugwa mu gisata c'umutekano ndetse no mu gisata ca politike. Na tuza kugaruka ahanini ku ngabo z'u Burundi zarungitswe mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aho ibintu bitifashe neza muri no minsi aho intambara yafashe umurindi ukomeye. Murano makuru kandi turaza kugaruka hanini ku kibazo kiriko kirabazwa abategetsi bo hejuru cyane. Ni kibazo kiriko kirabazwa n'amashiramwe mpuzamakungu ndetse n'abanyepolitike bakomeye cyane bakurikiranira hafi vy'umutekano ndetse n'ingene umwuka uba wifashe mu karere hagati y'abategetsi. Twibutse ko aho hadukiye imigwano hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisirikare cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo FARDC gifatikanije n'igisirikare cy'u Burundi haragiye hagaragaramwo ugutana mu mitwe ibidasanzwe. Mbere hari naho M23 naho yagiye itsinzwe n'ingabo z'u Burundi. Gusa aho bitangarijwe ko M23 yamaze gufata amabarabara yose ashikana abantu mu gisagara ca Goma kuri ubu kandi bakaba bahejeje kwerekana abasirikare b'u Burundi bafashwe. Kugeza ubu umuhari M23 hari umaze kwerekana abasirikare batatu b'u Burundi bafatiye ku rugamba muri Munyonyo umwaka uheze, harimwo Adjudant Chef Terence Ndikumasabo, Première Classe Merance Ndikumana ndetse na Première Classe Feridina Nzisabira. Turafise amakuru kandi ko hariho abandi bafashwe batarashirwa ahabona. Ni mu gihe kandi uyu munsi M23 yerekanye abandi basirikare batatu bavuga ko bari muri batayo 8 ya Tafoko. Iyi batayo yagiye kugwana na M23. Ntibavuze igihe bafatiwe ariko iyo batayo yatangiye kugwana muri Kigara mu mwaka uheze. Bano batatu bashasha bakaba barabonetse bicaranye na bamwe muri batatu ba mbere. Aba batatu hakaba harimwo Adjudant Chef Nkurunziza avuga ko afise nimero matricule SC 323. Uyu akaba yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'1996 muri ESO Ibururi. Yavuze ko kandi yakoreye mu makamba atandukanye. Ubu akaba yakora muri Etat Major ya Première Division itwarwa na General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Adjudant Chef Nkurunziza yavuze ko yafatiwe ahitwa Mushaki ari muri batayo 8 ya Tavoka. Ugira kabiri ni Corporal Chef Nshimirimana Charire avuga ko afise matricule HR 16156. Uyu akavuga ko yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka w'2001 muri CI Ibururi. Nawe nyene akaba avuga ko yakoreye mu makamba atandukanye, yagiye muri Kongo ava mu ikambi y'122 irongowe na Lieutenant Colonel Niyokindi Joel. Ugira gatatu akaba ari Première Classe Ndiho kubwayo Jafet avuga ko afise nimero matricule HR 28 avuga ko yagiye muri Kongo ava muri batayo y'111. Ibiriko birabera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nibiriko birazamura icuga kibi mu bantu ndetse bakanatuma hibazwa ibibazo bitandukanye ku mpande zompi. Ni mu gihe kuri ubu bivugwa yuko M23 yoba iterwa inkunga n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni nyuma yaho ico gihugu co kivyiyamiriza, none bikanavugwa ko igihugu c'u Burundi naco carungitse ingabo z'u Burundi muri Kongo. Ese yoba ari intambara nkuko bose batavyemanga ngo bavyemere, yoba igisoda c'u Burundi ndetse n'igisoda c'u Rwanda ko barungika abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Si intambara ishobora kuba yarafashe umurindi ukomeye kubera ukutumvikana kw'ibihugu vyompi. Ibi navyo tukaza kubigarukako. Gusa nanone andi makuru ahari akavuga ko imbonerakure mu Cibitoke ziriko zirapfungwa umunsi ku munsi. Ni mu gihe kuva kuwa mbere uheze hari Murantunge kuva kuwa mbere uheze hari kugenekerezo 29 uyu mwaka hari imbonerakure n'abasirikare bapfungiwe mu ikambi gisirikare mu ntara ya Cibitoke. Aba bose bakaba bagizwe ko bagumutse bararahira kuja kugwana na M23 muri Kongo. Abo bapfunzwe nabo bavuga ko batumva impamvu baja kwiyahura mu ntambara itaberekeye. Mu basirikare ubwa mbere bibaye hariho abasoda benshi bamaze gupfungwa bazira kwanka kuja mu gihugu ca Kongo.
bamwe bibaviramwo no kwirukanwa mu gisirikare. Hari abandi kandi barenga 200 bapfunzwe bazira ko banse kugwana bari muri Kongo, baca baritahira mu Burundi bamaze kubona ingene bahemukirwa nabo bitwa ko bagiye gufasha urugamba. Ni mu gihe hari n'abandi basirikare benshi bariko baratoroka igisoda c'u Burundi, aho mbere harimwo n'intwazangabo zitagira zike zifise amapete nka Liyetona ndetse na kapiteni. Bamwe bati n'ubwa mbere imbonerakure ziyamiriza icese ingwano muri Kongo. Haracindwi zibiri hari hategekanijwe mu ntara ya Bubanza, ihuriro ry'imbonerakure zo mu ntara za Bubanza ndetse na Cibitoke. Imbonerakure ntizitavye umubonano kuko zatinya ko ari umutego wo kuzihuza bagaca bazuriza amakamyo zijana muri Kongo. Ico ngo cari ikimenyetso ca mbere ko imbonerakure zidakeneye kwiyahura mu ntambara zidatahura. Mu nyuma hari imbonerakure 200 gusa zemeye kuja muri Kongo mu majana menshi yaherutse kurangiza imyimenyerezo ya gisirikare mu Cibitoke. Kuwa gatanu uheze abasirikare n'imbonerakure bari bamaze kwinjira muri Kongo, niho bari mu nzira bava Sud Kivu baja muri Nord Kivu kugwana M23. Bamwe baca bagumuka baranka kubandanya, baca bagarukanwa mu Burundi. Ni mu gihe ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kivuga ko imwe mu ndongozi z'imbonerakure muri komine Buganda yabwiye ico kinyamakuru ko imbonerakure zapfunditse ko zitazosubira kwemera kujabuka Rusizi ngo zigiye kugwana muri Kongo. Imbonerakure zibona ko iyo ntambara iri mu nyungu y'akarwi gato y'akabatwara igihugu. Igisirikare n'umugambwe CNDD-FDD, imbonerakure kandi guzo zikaba zitabona ico zija kwiyahurira mu matata ataziraba. Ni mu gihe abafashwe bapfunzwe nabi cane. Iki kinyamakuru n'ubundi kibandanya kivuga ko ibitigiri vy'abasirikare n'imbonerakure bapfungiwe mu ikambi y'igisirikare ya Cibitoke kitazwi neza. Ico kinyamakuru kikavuga ko cashoboye kumenya n'imiburiburi hapfunzwe abasoda 10 n'imbonerakure 15. Bakavuga ko kandi abo basoda n'izo mbonerakure berekanye ugufatana mu nda kudasanzwe, baranka ko abatandukanye kubera batinya ko bamwe muri bo hava bicwa n'iperereza mu nzira. Aho bapfungiwe mu ikambi ya Cibitoke nta numwe arekurewe kuhagera. Imiryango ntirekurewe kuraba babo bapfunzwe, n'abasoda bo mu ikambi ya Cibitoke ntibarekurewe kwegera aho hantu. Ntawuzi ivyo bariko barabakorera. Aho two kwibuka ko kandi abasirikare bagarutse mu Burundi banse kugwana muri Kongo muri Kigarama mu mwaka uheze, bapfunzwe bambaye utubutura two munsi gusa. Bamwe bahava barakubitwa, barahohoterwa bikomeye. Bamwe bati mu nzego nyinshi haruzuye imyidogo mu bisata vyose, abanyagihugu ntibabona ngo intwaro ya President Ndayishimiye aho irikirajana igihugu. Ubutegetsi bwonyene ngo buriko buracanamwo. Amarira y'abasirikare n'imiryango yabo ntagira uko angana kubera intambara itumvikana President Ndayishimiye abasuzemwe ku nyungu ziwe gusa. None ngo n'imbonerakure zaragizwe ibikoresho bacinyiza uko bagomba, ngo zaratanguye kuduza umutwe. Bamwe bakibaza ikibazo kigira kiti ibi bintu bizoherera he? Ni mu gihe kandi tukiri kubirabana n'iyi ntambara iriko iraba mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nubundi hari vyinshi biriko biratangazwa. Hari n'abandi basirikare bagiye baragwa muri intambara, harimwo nk'amajoro Adrien Ndayihebura. Uyu nawe yaguye ku rugamba. Aya akaba ari bamwe mu makuru ava mu basirikare bemeza ko igisirikare c'u Burundi cabuze yindi ntwazangabo ku rugamba. Majoro Adrien Ndayihebura yari ingwanyi ikomeye nk'uko bivugwa na bagenzi we bamuzi. Majoro Adrien Ndayihebura batazira Rukambo, avuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, akaba arinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri promotion ya 36 ya Isikamu. Akaba afise inimero matricule SS2 ubusa 72. Akaba ari intwazangabo yari yubashwe na bagenzi be bavuga ko yarinda cyane. Ku rugamba yari kiremesha bidasanzwe. Muri Kigarama mu mwaka wa 2023 ari intambara yahitana izindi ntwazangabo zibiri, harimo Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe ndetse na Majoro Pascal Ngendakumana batizira Faraja. Ngo Rukambo yarababajwe n'ubuhemu bakorewe nabo bita Wazalendo, maze arahindukira arabarasa. Tubibutse ko ico gihe havuzwe ko Wazalendo basigara bacunze udusozi, ari nabo bari bafise ibigwanisho bikomeye, ariko bagaca babisigira abo bagwana mbere. M23 iba ari vyikoresha mu kurasa abasoda b'u Burundi. Rukambo abonye ivyo bintu yafashwe n'ishavu ahindukira arasa Wazalendo. Muri yo ntambara yo muri Kigarama mu mwaka wa 2023, Majoro
Majoro Adrien Sindayihebura yarahakomerekeye araja kuvugwa i Bujumbura. Amakuru ava mu basirikare akavuga ko umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo yari yamusanze ahagwari, yaramushimira ku nyifato yagize ku rugamba. Rukambo aguye ku rugamba mu gihe muri Kongo hari hamaze iminsi mike asubiyeyo. Nta muco uraboneka neza ingene urugamba rwamuhitanye rwaraye rugenze. Amwe mu makuru avuga ko abasuda b'u Burundi bisanze M23 yabazungurutse ibarasa mu migongo. Ibitigiri vy'abandi basirikare b'u Burundi bahaguye ntibiramenyekana, nabo mu gisirikare babihisha ngo ntibabikire imiryango, ntiwamenya ukuri kuzogenda kumenyeshwa imiryango. Bamwe bati nta nyungu y'u Burundi mu ntambara ya Kongo. Kuva muri Munyonyo umwaka uheze, Burundi buramaze gutakaza abasirikare benshi cyane mu ntambara ya Kongo. Abasuda barungitswe mu kinyegero, umukuru w'igihugu atabimenyesheje inama nshinga amateka na nkenguza amateka nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Muri Kigarama, President Ndayishimiye yaremeye ko afise abasuda kubera hari hamaze iminsi amakuru aje habona yuko abasuda bagwa muri Kongo, imiryango ntibimenyeshwe. Bongera barashira kandi ahabona amagorwa n'akarenganya abasuda barimwo. Hari byinshi vyagiye habona, abategetsi b'u Burundi bagiye baragerageza gukosora, baca baraka amatelefone abasirikare kugira ntibasubire kuvuga ayo bagowe, ntibasubire no kubikira imiryango y'abapfiriyeyo. Ubu rero akaba ari agahinda ku miryango ifise ababo binjiye mu gisoda barungitswe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko batamenya uwapfuye. Bo barumva ngo abasuda barashwe batanye mu mitwe na M23, ariko ntibamenya ngo ababo bapfuye ni bande, maze ngo bashinguranwe iteka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ico akaba ari naco kiri mu bitera ishavu abo mu miryango ifise ababo barungitswe muri Kongo. Mu gihe rero intambara ya M23 igisirikare ca Kongo gifatikanije n'ic'u Burundi ndetse n'insoresore za Wazalendo yatanguye gufata umurindi ukomeye, turabandaye tubageza ko ibiriko biraja mbere. Gusa tubabwire ko abasirikare bari barungitswe mu gihugu ca Kongo b'u Burundi n'ubundi bari kwigaragaza, bariko baritwara neza muri iyi ntambara, nubwo bariko barahemukirwa na bagenzi babo bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bavuga yuko bahawe amahera menshi cyane kugira ngo baje kugwana iyo ntambara nk'abacangero, mu gihe bobo batanga ivyo bashoboye. Tubibutse ko abari abasirikare barungitswe badahawe ibikoresho bigezwe ko vya gisirikare, barahawe inkoho n'amasasu gusa, mu gihe batagiye bahabwa ibindi bikoresho vyifashishwa ku ntambara ikomeye cyane. Aya niyo makuru tubashije kubageza ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize bagenzi kana no makuru aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.